Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika. Kije ikaze mwese mu kiganiro murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro murisanga. Inyuma yaho mu rwi seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi utangarije ikirangamisi c'amatora abashinga amateka abakenguza amateka n'ayabajejwe abajenama buma ku mitumba bamwe mu bazokwitoza bari mu bazokwitoza badaciye mu migambwe ahubwo babisabwe n'abanyagihugu bariko baramenyekana. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga turavugana n'umushinga Dieudonné Nahimana yarigeze kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020 ariko ntivyagenda uko yavyipfuje. Mu kwezi kwa 12 niho yemererwa n'umurwi seni kuja ku rutonde rwaza kwitoza mu matora abashinga amateka atekanijwe mu mezi ari imbere. Two kwibutsa ko amatora y'abashinga amateka mu Burundi hamwe n'abahanuzi bo ku mitumba atekanijwe muri mwaka, mu gihe ayabakenguza amateka atekanijwe ku igenekezo rya 23 y'ukwezi kw'indwi. Amatora yo ku mitumba nayo atekanijwe ku igenekezo rya 5 y'ukwezi k'umunani. Imbere y'ayo matora yose abahiganwa bazohabwa ikiringo c'imisi 21 cyo kwiyamamaza. Nkuko rero twabibabwiye mu kanya, uyu munsi turi kumwe n'umushinga Dieudonné Nahimana amaze kwemererwa kuzohiganwa atabikishije mu mugambwe. Muramutse neza mushinga Nahimana. Baramutse. Muraho murakobengaho? Yego tumeze neza, Bujumbura harapfutse, nta zuba ryinshi rihari, nta n'imvura, hameze neza. Ni vyiza cane gose. Mutubwire rero icyatumye mufata ingingo yo kwitoza amatora imirije. Ubwa mbere nuko musanzwe mubizi kuva kera nkiri muto n'andi muntu akora ibikorwa byo gufasha cyane mu gwaruka ingene bashobora kuba abantu bategura akazoza keza kabo n'akazoza keza k'igihugu. Rero kuva mu mwaka w'2020 nko mwayibonye bamwe mu gwaruka nigishije maze kwigisha abarenga bashika hafi 200 mu bijyanye n'iby'uburongozi nkorera abandi basabye yuko nabaserukira mu matora yari yateguwe y'umukuru w'igihugu. Hanyuma ndemera kwitoza, mugabo ndababwira ko ntashobora kwitoza mu by'imigambi kuko nta mugambi nigeze njamo kuva mvuka. Ndavuga nti vyiza no ko amategeko abinyemerera reka ngende nk'uwigenga. Rero kuva ico gihe nabandanije nigisha ibijyanye n'iby'uburongozi igihe cyose namafise ugwaruka cyo nzimeretse gutanga impapuro z'umutsindo ku bw'abaheze kwiga ivyo vyigwa by'uburongozi bashika ku 230. Rero ndabatera intege iminsi yose kuja mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu cyane cyane abagwaruka b'abakristu bari mu mashengero atandukanye kubabwira yuko iby'ubuzima bw'igihugu baraba nabo nyene. Hanyuma nabo barasura kumubaza bati none kubera iki nawe utotuje imbere nk'uko wabikoze mu mwaka 2020 ukitoza kuko twari twagiye mu by'amatora y'umukuru w'igihugu naho turabiko turonka uduserukira mu nama nshingamateka yigenga agashobora gushikiza ivyiyumviro vyiwe. Rero kubera ko mbona atakibimbuza haba mu mategeko y'igihugu haba mu bikorwa nsanzwe nkora
nicyo gituma rero naciye nemera ko kubaja imbere kugira ngo nshobore gutanga kandidatire yanje mu bijyanye no kwitoza mu nama nshingamateka. Ico kibazo mushikirije c'uburongozi ubuhinga n'ubumenyi muha urwaruka turakigaruka ko kuko amatwa dusumira namwe mwararonse urupapuro rw'umutsindo canke agashimwe mu gukarisha ubwenge mu vyerekeye uburongozi eka no gutwara leadership ibintu vyabereye muri kaminuza ya Ghana turabigaruka ko ariko nashaka ubwa mbere na mbere tubanze tuvuge kuri aya matora murashaka kutubwira neza aho mushaka kwitoza ni hehe? Ego ubwa mbere n'amatora y'amashinga amateka n'abahanuzi ba komine azoba itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu z'ukwezi kw'icenda ni ukuvuga mu kwa gatandatu nivyo. Rero nkazoba nitoje nk'userukira abarundi b'abarundikazi bo mu ntara ya Bujumbura nshasha kuko baherutse gusubiramwo ibijanye n'iringanizwa ry'intara mu gihugu. Ubu hari intara 5 rero Bujumbura nshasha igizwe n'amakomine yahora ari intara nka za Bubanza, Cibitoke, namwe mu makomine yaragize intara y'ico bita Bujumbura rural, abo hose hari mu ntara imwe ya Bujumbura. Rero je nitoje mu ntara ya Bujumbura kuko ariho maze imyaka myinshi kugira nshobore guserukira abanyamurikazi bazonyizera. Hari abantu bashaka kwibaza ko kwitoza ku giti c'ubumuntu yigenga bishobora kuba bitoroshe kanatsinda ko n'imigambwe nayo nyene kenshi na kenshi usanga itoroherwa. Mwebwe amahirwe yanyangarike? Nibaza yuko jewe mu buzima bwanje kuva kera n'abasanze banditse nk'undi ibintu byoroshe ko gusa byoroshe, ariko nuko umuntu agerageza gukora ikintu kuko aba yizera yuko ashobora gushika biciye mu kwizerwa n'abamutora canke amushigikiye. Rero ntivyoroshe kuko amategeko yarahindutse aho usanga wigenga asabwa ibice 40% kugira ngo ashobore gutorwa muri iyo ntara aserukira, mu gihe ab'imigambwe basaba ibice 2% gusa mu gihugu cyose. Rero ndabye abazotora mu gisaga mu ntara ya Bujumbura bagera ku hafi ku miliyoni n'ibihumbi 600 canke 700 gutyo. Rero bisaba abantu bashika 700 bazontora kugira ngo nshobore kwinjira mu nama nshingamateka. Si ikintu coroshe mu gihe uriko yahiganwa n'imigambwe ibisanzwe uriko irakora kandi ifise uburyo butari buke, ariko rero ndavye ibikorwa maze imyaka irenga 25 nkoya muri kino gisagara byagize akamaro kugwaruka rutari buke bw'igihugu canke ndavye n'abantu basanzwe batari mu migambi ingene bangana, ndafise ivyizigiro yuko ari amahirwe menshi yuko abazonyizera kugira ngo bashobore kubaserukira mu nama nshingamateka, cane cane muri kino gihe nibaza yuko ugwaruka rukeneye kumva yuko rufise abantu batahura ibibazo vyabo bagashobora kubaserukira. Nizera ko n'abari mu migambwe mu gwaruka bazontora kubera ko bumva yuko sanzwe nzi ibibazo basanzwe bafise kugira ngo bashobore kubaserukira. Murashobora kutubwira icatumye muhitamwo intara ya Bujumbura? Ubwa mbere ho nuko ariho maze igihe kinini ndahaba, atariho navukiye mu ntara ya Muyinga, ariko amategeko arakwemera yuko aho wavukiye canke aho uba umaze igihe uba ushobora kuyitoza. Rero imyaka hafi 30 ndayimaze mu gisagara ca Bujumbura kandi sinashitse nicara, narakoze ibikorwa bitari bike tanguza nk'ishirahamwe rya New Generation ryafasha kugaruka iyo myaka yose muri kino gisagara. Hariho ndumusanzwe n'umumenyeshamana canke n'igishijambo ry'Imana nk'umwungere mishengere mfise ibikorwa nakoze sengera atandukanye. Hariho ariko kandi niho mfise umuryango, abana banje bakuriye kuko hagiye mu by'uburongozi abantu barakurabira ku cyitegererezo cy'umuryango wawe, kutari umuntu utagira aho uhagaze. Niho vyoroshe ko umuntu ashobora kumbona, ariko rero kandi ndifuza yuko mu bantu bazoserukira abandi muri aya matora batora abantu baserukira intara baja mu gake, hanyuma ugasanga n'ibibazo vyaho ntavyo bazi. Nibaza ko ibibazo vyo muri kino gisagara ca Bujumbura ndabizi cane kuko ndahabaye imyaka itari mike kandi niyo nkora ibikorwa vyanje vya misi yose, n'icicaro gikuru c'ibikorwa ndongoye niho bisanzwe kiri. Ku bwanyu mwihweje nk'ibintu bishobora kubabera intambamyi ku giti c'umuntu yigenga vyoba nk'ibihe, aho nibaza ko mwabiciye hirya no hino kugira ngo muhitemwo kwitoza nk'umuntu yigenga, nibaza ko mwabiciye hirya no hino mukabona ko arivyo bikwiye. Nta ntambamyi zishobora kuhaba? Intambamyi zirahari. Ya mbere nayivuze niyo ijanye n'ingene bashizeho itegeko rigenga amatora canke n'ibwirizwa shingiro basavye
ibice byinshi cyane ku wigenga, ni ukuvuga leta iri gusaba ingufu nyinshi gusumba abari mu migambwe. Icya kabiri ni uko abarundi ntibaramenyera cyane yuko umuntu atari mu mugambwe kumbure yoba afise ingufu zoshobora gutuma ashobora icyo ashikirize ko cogira uburemere, ariko biko barabitahura muri kino gihe kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri baratahuye yuko ingufu z'umuntu abaserukira zivana n'uko ari mugambwe cyangwa atari mugambwe, bivana n'abamwizeye bagashobora kumusaba yuko abaserukira. Rero ni intambamyi gatoya, ariko nibaza yuko ishobora kuva mu nzira nayo nyene. Ikindi ni buryo, murazi yuko yigiye kwitoza mu mahiganwa bisaba kuba ufise uburyo butari buke. Abanyamigambwe rero basanganye uburyo bwabo baregeranije mu migambwe canke hamwe bagakoresha bimwe, ugasanga naho bitemewe uburyo bw'igihugu, ariko uwigenga utegereza kwikora ku bagenzi bawe n'inshuti. Urazi yuko kandi amategeko atanemera cyane yuko turondera uburyo mu mahanga keretse hari abarundi bagushigikiye. Ku bw'ivyo rero bidasaba kugira ingufu nyinshi kugira ngo mu gutegura ibijanye n'imyamamazo umuntu aronke abantu ngaha b'abagenzi n'inshuti bashobora kuguterera kugira ngo uronke uburyo bwo gushobora kuja mu myamamazo. Rero intambamyi ziriho, ariko ntitwibaza ko zizoshobora kutubuza gukora ibisabwa byose kugira ngo umuntu ashobore kurengana amatora. Ikindi intambamyi itari nini cyane ariko kameme ari ikibazo ni uko mu Burundi abantu bose bamenyereye kuba uri muri mouvance cyangwa muri opposition. No kuvuga umuntu wese akubonye akabaza ati kutari mu mugambwe kumburi ku butegetsi, kutari mu mugambwe ugwanya ubutegetsi, none uhagaze he? Twebwe rero umva nk'abige turi abantu bahagaze hagati na hagati, ntuburi mu bo twita muri opposition, kuko ntuje kuvuga gusa yuko ugwanya ubutegetsi cyangwa nturi muri mouvance, no kuvuga ntuje gushigikira gusa ubutegetsi, ariko uri nk'umuhuza aje kugira ngo yerekane inyishu ibibazo igihugu gifite gutorega umuti. Rero ku bw'ivyo abantu benshi bashaka bati uhagarare ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Hariho n'akandi gatoya kagiyemwo abantu bamwe bambajije, nuko no kuri liste y'umugambwe uri ku butegetsi nasanze harimo izina ry'umuntu twitiranyije amazina yose yitwa Dieudonné Nahimana. Bamwe bagaca bibaza rero ngo mbega wagiye kwicoza mugambwe canke, kandi tukakubona kuri liste y'abigenga, ariko nashaka kuvuga yuko hari ubundi muzi jewe ndigenga, ndi kuri liste y'abigenga. Nshuti bakunzi bacu, Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga ico bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'Ijwi rya Amerika. Ikibazo c'uburyo turakigaruka ko muravuze intambamyi, turaza kandi no kubabaza ivyerekeye ibintu mwebwe mubona ko murushije abandi nk'uko bavyihweza igihe cyose hagiye gufatwa ingingo nk'izo, uraba uko ibintu ingufu zawe aho zihagaze. Ivyo turabigaruka ko, ariko kandi nashaka tubanze duhe n'akanya umwe mu banywanyi b'iradiyo yacu bafise akabazo. Majambere Enoch, muraho? Amahoro muri hega Majambere? Twe duherereye neza na neza i Burundi mu Ngagara. Ni vyiza cyane. Ngagara mu gisagara cya Bujumbura, ni ukuvuga muri ville politique. Ni vyiza cyane gose. Kapitale ni ukuvuga mu gisagara cya Bujumbura. Ni vyiza cyane. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Twebwe nta cyumviro dufise, mwotubwira cyo mutubazi. Turiko tuvuga ku vyerekeye amatora yimirije mu Burundi, turi kumwe n'umushikirantahe Dieudonné Nahimana zo kwitoza, yasabwe n'abanyagihugu mu ntara Bujumbura kugira ngo yitoze ku giti ciwe c'umuntu bigenga. Urafite ikibazo cerekeye ayo matora, ukuntu abanyapolitike bigenga bashobora kuhiganwa muri ayo matora? Abanyagihugu bigenga nta ngorane, barashobora kwitoza nta kibazo. Amahoro arakwiye turetse yuko baba ari abantu nyene batabona igihugu iyo kiriko kiraja. Abo ni bande? Bamwe mu abanyepolitike baba bariko barashikuza nk'abari hanze n'abari mu Burundi.
abari hanze n'abari mu Burundi. Ubwo rero wewe uzoraba mu gutora, uzoraba umuntu yumva ibintu by'igihugu. Ni kuri kuravuga? Ni ukuvuga twe mu gutora dushobora kuraba umuntu ariko arayishira igihugu mu iterambere ya 2040 ishike twese tumeze neza. Ni ukuvuga ko muzo kwihweza imigambi ariko barashikiriza mu kwiyamamaza, sivyo? Ni vyiza cyane gose. Urakoze Majambere Enoch. Nukuri tumeze neza ngaha, imigambi tubo turabona, nta rusasu ruko ravuga, nta nkoherike turika mu Burundi, tumeze neza cyane. Ni vyiza cyane gose. Reka tuje na kumushigana hahe umusesenguzi Niyitanga Simon, muraho? Muraho muri hega Simon? Ubundi mu Rwanda mu murakoze kuma umwanya. Ni vyiza, urakoze kuza mu kiganiro muri Sanga. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Bitwara byose mu buryo bubiri, ikibazo n'inyunganizi bitwara gusa. Ese umukandida kuba ari umukandida wigenga aho ngaho mu Burundi nk'uko amatora ateganyijwe, kuri we wari utangiye kubivugaho uvuga ngo imbogamizi yaba abona bishaka kumugonga mu yitoze yo kwiyamamaza. Se kuri we kuba yari umukandida wigenga, hari abakandida batanzwe wenda n'amashyaka runaka n'imiryango igiye itandukanye, ntabwo yumva ko ashobora gusitazwa no kuba wenda we nta bayoboke benshi bamujya inyuma bareba abari mu ishyaka risanzweho n'ubundi. Warabyumva ati abategereza ko bidashobora kumubera imbogamizi cyangwa inzitizi mu buryo butandukanye, by'umwihariko mu buryo bwa mikoro, kuko ibintu byo kwiyamamaza bitwara bije ndende mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo gutegura kugira ngo kampeyini irangire neza, bitwara uburyo bwa mikoro byinshi. Kuri we arabona byo bitamubera imbogamizi kuba ahagaze ari umukandida wigenga, nta mugambi wamutanze runaka ngo wenda awugendereho. Hanyuma wenda ikindi anambwire kuko iyo bavuze ngo umukandida wigenga aba yigenga mu buryo yemerewe ibintu nk'uko umukandida utigenga, ibyo umukandida yatanzwe n'ishyaka runaka bigenda. N'urugero wenda kuba umukandida wigenga agenerwa iki mu buryo bwo kugira wenda nka deparasoma cyangwa ubundi buryo wenda bwo kumufasha kugira ngo amatora ye no kwiyamamaza kwe kuzagende neza mu buryo bwo kwiyamamaza. Hanyuma arambwira afashwa ate mu buryo bwo kwiyamamaza, mu buryo bwo kugira ngo wenda twe wenda agiye kwiyamamaza ahantu bigende neza, usanga wenda bamurindiye umutekano. We afashwa ate nk'umukandida wigenga, cyane ko nta shyaka riba rimuri inyuma we n'ingavuye ngo yaza kumuherekeza. Hanyuma kugira mu Burundi umukandida wigenga biramworohera ko usanga kenshi na kenshi abakandida bigenga, kubera ko ishyaka riba ryatanze abandi, usanga bafite ikibazo cy'uko nta facilities baba bari bubone mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yumva afite icyizere ko nibura ashobora kugira amajwi yamwemerera guhagararira abaturage mu nteko cyangwa n'ahandi mu badepite nubwo ashaka kwiyamamaza, kugira nimba nta mbogamizi arimo abone gushaka kuzamugonga, kandi anatanze n'umucyo avuze ku muhate yagize kugira ngo abe aho ngaho atekereze kujya kwiyamamaza aho ngaho. Niba nta agira kimugonga kugeza ahangaha, kugeza aho yemereza ndakire yikemerwa. Murakoze umusesenguzi Niyitanga Simon. Reka utubazo twawe nka dutatu tuduhe mushikana Dieudonné Nahimana. Akabazo ka mbere kerekeye ukuntu ashobora kuronka abanywanyi benshi bamushigikira ari ko yitoza ku giti cy'uwigenga na mikoro, n'ukuntu yoba afite uburenganzira bumwe n'abariko baza kwitoza batanzwe n'imigambwe, cyane cyane bavuze ikibazo cy'uburyo n'icyizere bafise ko ashobora gushika ku migambi ishinze. Duga ku ijambo Dieudonné Nahimana. Urakoze. Imigambwe ni n'abantu baja hamwe bakahuza ivyumviro, hanyuma bakagira ababarongoye bakaja hamwe bagashobora gukora ibikorwa bitandukanye, bafise ivyumviro bitandukanye kumbere n'ivyo mu yindi migambwe, ariko ntiba bisigura yuko aribo bantu baba bafise gusa abantu bakurikira, abantu baja mu mashirahamwe
ateganya ibintu bya politike, hariho abaja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere, aho bose abagize umugwi w'abantu bari ahantu bafise umurongozi abakurikira. Rero je maze imyaka myinshi ndiko ndakorera mu mashirahamwe bavuga ko effectivement amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike, naho ico jambo ntaryemera cane kuko abafise uburenganzira mugabo kumbure atabasanzwe yitwa umugambwe. Kubw'ivyo rero si umuntu yadutse gutyo canke aribwo bwa mbere ndabitanguye, ndafise ibikorwa nsanzwe ndongoye, kumbusha gusanga no n'imigambwe imwe imwe abo nsanzwe ndongoye mu bindi bikorwa basumba igitigiri. Rero kubw'ivyo asanzwe afise abantu babisavye, nico gituma adashobora guhaguruka ngo avyiyemeze adafise abantu bamushigikiye gushobora kubikora. Rero no kuraba mu matora y'ibihumbi 2020 aho nitoza mu kibazo c'umukuru w'igihugu, uravye aho nagiye mu kwiyamamaza n'abashoboye kumba hafi kunshigikira, urabona ko tutari abantu bake mu gihugu kandi cyari mu gihugu cose, kandi twarabitanguye turarangiza. Byasaba uburyo bwinshi gusumba kwitoza mu nama nshingamateka, ariko abagenzi ico tumwe wese yaratereye muco ashoboye, abo nigishije, abo nareze, abampa umuduga, abampa amafaranga, abampa ibisabwa, baratereye turashobora gukora kuva mu ntango gushika turangize. Rero niba byari bigoye cyane gusumba ivy'ubu, ba bantu nyene twame turi kumwe n'uyu munsi nibo nizeye ko bazoba bari kumwe nandi n'abandi bashasha bashigikira kugira ngo kuja mu matora neza kandi gushika aho amatora arangirira. Rero icizere kirahari, nta muntu yoba ari kijuju kugira ngo aje mu kintu azi neza ko ataco kizoshikako. Abantu babivuga kubera ko baharuye bivanye kumbure n'ingene babona ibintu, ariko hako umuntu yoza kwinjira mu mugambwe gusa kugira ngo arondere amajwi atorwe, nari gushobora kubikora imigambwe bisaba canke na je abana gushobora kubisaba bakanyinjiza muri iyo migambwe, ariko nanse gutakaza akarangamutima namanye, nanse gutakaza abantu nameserukira basanzwe kumbure batari mu migambwe, n'abari mu migambwe banyemera banyizera uko nyene uko sanzwe ndi umwungere, ndarongoye abantu mu bikorwa vy'Imana, naho ntabinjiza mu kuntora kubera ko ivyo n'ibindi tuba duhuriyemwo. Rero si ibintu nagize kubera umuntu atakaza umwanya canke ibikino canke ndafise ivyizere yuko bizokunda. Ego mu kanya twavuze intambamyi zishobora kuba, ariko murashaka kuvuga ibintu mwibaza ko murushije nk'abandi, uburyo bwo kuganira n'abanyagihugu. Mwavuze ko mutangabutumwa umwungere, murafise ikiganiro cya televiziyo gihambaye cyane rwose mu Burundi, abantu benshi bakurikirana, mu cyongereza bavuga talk show. Hariho rero mutubwire ikintu mwibaza ko kizotuma mwebwe muja ku ruhande rwiza cyane rwose ku vyerekeye ukuntu abanyagihugu bazobizera, ibintu mufise murusha abandi n'ibi. Icyambere nuko je ibijanye n'ivy'uburongozi si ibintu ndinda kwiga canke nagiye kwiga, ni ibintu vyari biri muri kamere kanje kuva nkiri mu mashuri mato mato ayisumbuye. Ahantu hose namye ndi umurongozi, kandi nakuze nifuza kubona ineza y'abantu tubanye babayeho neza gusumba uko bari babayeho. Ivyo vyatumye rero mubona nkora ibyo bikorwa vyose, kwitaho abana baza mw'ibarabara bagashika ku rugendo aho bashirukira igihugu mu makungu, bakaba abantu bangiranwa, kuba umuntu arongora amashirahamwe yo kwiteza imbere, amafise amakoperative aho urwaruka rukora ibikorwa vyo kwiteza imbere, bakarima bagashaka kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa misi yose, kwigisha inyigisho z'uburongozi maze mu myaka myinshi ndiko ndigisha. Rero ugiye kubaza hari abantu bashaka ko batanze kumbure no mu maso, mugabo izina bararizi kubera imyaka iheze naterera ibishoboka, vyatumye hagera n'igihe aho umukuru w'igihugu mu Burundi anyize akampa ku munsi wo kwikukira ikidari c'intwari mu bantu bakora ibikorwa mu bijanye n'ivyo gufasha abantu bari bafite bakeneye gutorerwa inyishu z'ibibazo vyabo bafise. Narose ubushimwe mpuzamakungu bwinshi, haba Irahe muri Hollande, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Burundi, mu bice bitandukanye kubera ibikorwa bijanye n'ivy'uburongozi nama nkora. Rero icambere ni uko biri ibintu biri muri jewe biri kama kandi bimaze kuzana ivyamwe biboneka. Ikindi naco ni uko
mu bijanye n'ibihe igihugu kiba kiriko kiracamwo umuntu ingene aba yaritwaye akitwara neza ku buryo utisanga watakaje inyifato yawe kubera ko wirukira amaronko. Sindi muntu ko ndirukira amaronko, abanzi mu bikorwa vya misi yose hari umuntu muhura akakubwira ati je ngiranze kwitoza ko mushinga amateka kugira nzoronke exoneration nza n'imodoka zizimbutse canke ndongo umushahara w'imiliyoni 3 ku kwezi canke iki, ariko ivyo byose ni ibintu nari nsanzwe mfise akazi keza, mfise uburyo bwo gushobora kubaho, singiye kurondera inyungu, ndiko niyumvira gusa ahubwo ingene noshobora guserukira abandi kugira ngo dutore amategeko meza, hanyuma habeho no gufasha kugira ngo nihaba amategeko ariko araza atari meza yo kononera ugwaruka, kononera akaza k'igihugu, umuntu naho atubafite ingufu zo kuyabuza ko arengana kuko kumbura ari umwe canke abo mwenera abari nk'ababiri canke batatu, mugo ushobora guhaguruka ukavuga uti iyi kintu mucirinde murabe n'ikizobe cononera akaza k'igihugu. Tugarutse ku kibazo c'uburyo naco mwize kuvuga nk'abantu bitoza ku giti c'imigambwe usanga kenshi na kenshi abanyagihugu abanywanyi umugambwe bashobora gushira amahera hamwe, sinzi ukuntu vyifashe ku vyerekeye imfashanyo muhabwa na leta. Ico kibazo coco mwebwe muzogica hirya no hino gute? Birazwi neza ko twaragize n'inama na seni barabenshi baguye dusubiramwo n'ejo bundi, nta mafaranga leta batanga ku muntu kubera ko agiye kwitoza. Kera barashobora guha imigambwe imiduga canke iki, ariko ubu nibaza ko ubwo buryo budateguwe. Rero nta na rimwe no mu mwaka w'2020 leta nta n'amafaranga 5 yaduhaye canke abantu bari mu nzego bashobora guterera. Oya, umuntu wese agerageza kubaza abagenzi, inshuti. Jewe mu mwaka w'2020 byasabye yuko nk'umuryango twumvikana bariho umugambi nari mfise wundi gukora ikindi kintu c'umuryango, ariko avuga ati reka wabigiyemwo ubwo buryo reka ubushiremwo hanyuma ubandanye. Rero n'ubu rero tugatangura guterereza, n'ubu uriko aranyumva ejo niyabona tumuterereje amategeko arabyemera yuko duterereza inshuti n'abagenzi, hanyuma umuntu azoduterera tuzomenyesha amakonte kuri banki canke nimero zo gutanga ko uburyo, cyangwa umuntu ashobora kuvuga ati ndabibatiza imodoka nihagira kwiyamamaza je nzobaha ubuhinga bwanje bwo kubafasha muri canke kiriya. Biremewe n'amategeko. Ikitemewe n'amategeko no gusaba imfashanyo ku banyamahanga hanze kugira ngo baduterere, ibyo tutazokora. Ariko hagati mu gihugu ndazi neza yuko abo nyene bazogutora nibo baheza bakaguterera n'igihe bisaba uburyo bwo kwiyamamaza. Ni vyiza cane rwose. Reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika, Telas. Muraho Telas? Turaho. Muri muhehehe? Duhereye Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura. Ni vyiza cane rwose. Murafite ikibazo, murafite iciyumviro? Turi kumwe n'umushirantahe Dieudonné Nahimana zo kwitoza agaserukira abanyagihugu mu ntara Bujumbura, akaba azo kwitoza ku giti c'umunyapolitike yigenga. Duga kwijambo ikibazo c'iyumviro. Ikibazo mfise ndabanje kumuramutsa kwanza umukandida Dieudonné. Rakumva ni vyiza. Ego rero jewe mfise amakenga ku bakandida bitoza bigenga. Amakenga mfise nuko mu Burundi gutora abantu batari mu migambwe ibintu bigoye. Umenga kenshi ntidukunze kubona abantu bitoje bigenga baronka amajwi ari hejuru. Rero nashaka ndamubaze icizere wewe afise kuba yitoje nk'uwigenga atamugambwe arimwo, nk'uko tubona n'abafise imigambwe kenshi usanga bigorana. Nshaka rero ndamubaze aho abona wewe azobicisha kugira ngo ashobore kwizerwa atogwe, ashobore guserukira abanyagihugu. Murakoze. Murakoze Telasa. Telasa. Halo? Amazina yawe yose ninde? Amazina yanje ni Telesforo Nizigama.
Nizigama telefone ko tuko turaganira no kubaza nande gatoya mbega mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri batoye umushinga amateka naratoye bose ce wari uzi izina ry'uwo watoye uramuzi mwaganiriye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri gushika uyu munsi abo natoye ndabazi wari uzi umuntu canke amenye umugambi reka ntacu nawe utovyishura mugana ushaka kubwira ngo itandukanirizo riri hagati yo kuba umuntu yigenga no gutora umugambwe abantu batora umugambwe mugana kenshi ntibanamenya n'uzo baserukira mu mugambwe ngene yitwa ariko jewe untoye nk'uwigenga ubuzi ko nitwa Nahimana Dieudonné usavye telefone uyizi ari ico ntuma canke ari ico mbaza uraheza ukambaza ukambwira uti ikintu uzokimvugire gutya mu n'amashinga amateka canke uzokuturabira ngaha aho tubaye ingorane zihari ikintu ca mbere ciza kubigenga nuko mutora umuntu umuzi ko ari umuntu w'imvuga kuri canke umuzi ko ari umuntu atanivuga ko ukarekare kumutora ariko iyo utoye umugambwe izina ryose ry'umugambwe utoye nibo baguhitiramwo uwo baguha yuko baguhaye naka bamugize nimero ya mbere canke uwa kabiri rero icyizere mfise nuko iyo abantu bakuzi baraheza bakagutora bakavuga bati nje ndatoye naka kuko ndamuzi kandi azoshobora kunserukira hagutora izina ry'umugambwe ari wose hanyuma bakazovitiramwo uwuzoza kunserukira kumbure sinzo namumenye ikiringo ciwe co gutwara kizorinde kihera ntashobora no kunamwegera ariko wigenga umuzi kandi ushobora kunamushikira ushobora kunamutuma ico wifuza kumutuma muri amashinga amateka rero nagomba ngo babwire yuko icyizere mfise nuko iyo umuntu aje kwitoza nk'uwigenga bivana naho nico yamaze kandi bivana nuko abantu bamuziko rero wowe ndakubajije nuko utashobora kwinyishura ubu mugabo ni ukuvuga nti ico kubuza kuzontora coba ari giki ni uko wowe utanzi cyangwa kubera ko ntigeze nja mu mugambwe nibaza rero ko hari abantu benshi bavuga bati nopfuma ntora uwo nzi izina ryiwe nzi aho nzomusanga hagutora umugambwe ngo uzoca umpitiramo gusa uwo uzoza kunserukira rero icyizere mfise nk'uwigenga nuko umuntu azotora umuntu azi kandi ashobora kumenya ingene amushikira ntabakiriyemo uruhara rw'imigambi abanyapolitiki batandukanye bashikiriza rwogo n'uruhe ubwa mbere ho nuko mu Burundi turashaka ico kibazo kenshi usanga akajya ko gushikiriza imigambi kataba kanini cyane murazi ko n'icyo n'inamamazo n'isi 21 ariko rero nibaza ko uko iminsi iri kwiragenda abarundi n'abarundikazi bariko baratangura kubaza bati uzotumarira iki mbega ivyifuzo imigambi ufise utuma ibintu by'isununura bikagenda neza byo bibihe nico gituma rero nk'ubu igihe c'imyamamazo nicagera babwira nk'umushinga amateka je ndabona nk'ibintu bimbabaza muri quartier aho ushobora gusanga ikiraro cabomotse kwibarabara ukabura uwubwira kugira ngo ufashe gitorera imute gushobora kuguserukira gufasha kugira ngo yegeranye abantu bakotize bashobora gutorera kucubaka cyangwa ugasanga hariho amategeko yatowe mugabo rimwe ugasanga niba ubajije umuntu yaguserukira canke umushinga amateka uti irya tegeko byagenze gutatu sinanaritahuye na neza ugasanga rero igihe azoba ari gusigura hazoba kwerekana ingene umuntu aserukiye abamutoye azoba abafasha kubona ibibazo bafise mu kibano no kugerageza kubafasha kubitorera umuti igihe rero nicagera hazobaho gushikiriza imigambi ego sico kimwe n'igihe uri kwitoza mu rwego rw'igihugu ariko n'umushinga amateka arashikiriza imigambi ico azomarira abazoba bamutora ni vyiza cane gose tushimire rero Telesfor ni zigama ku kibazo yashikirije reka kandi duhe ijambo Bosco ubundi bunywanyi w'iradio hejuru y'Amerika Bosco muraho Mego tura muherereye hehe mu gisagara ca Bujumbura neza mu Kinama ni vyiza cane gose murafite ikibazo murafite icyumviro Ego nashaka mwongera mu nyibutse izina ryo mutumira ni umushigantahe Dieudonné Nahimana Ego nyakubahwa Dieudonné Nahimana yarigeze kwitoza muri manda eruka mu kibanza cy'umukuru w'igihugu naho bitakunze Yego no munsi nimba ndabyibuka neza umenga yitoje nk'umushinga amateka mu mbabare sinabikurikiranye murazi yuko ijwi rya Amerika ngatifatira kuri internet gusa Yego mbega no munsi ndagomba mumbaza uti mbega nk'ahavuka sinzi neza havuka hariho amazu 10 ajya bita ngo atwagwa n'uwo bita nyumba 10
hari ico yigeze abamarira kugira ngo bashobore kwitoza ku rwego rw'abashinga amateka nimba ataco yigeze abamarira muri ayo mazu 10 ni kuvuga naho azokwitoza ku rwego rw'abashinga amateka ntaco azomara ntatandukaniye n'abandi kuko muri make iki gihugu cyacu gitandukanye n'ibindi bihugu aho demokarasi imaze gutera imbere abantu batora nka twebwe abenegihugu basanzwe ntitwapfa gutora nk'umushinga amateka wo kurwo rugero yategezwe gutorwa n'abandi bantu basa n'abaciye ubwenge sinzi ko ndiko ndabivuga ko byategerezwa mugabo nk'uwo nimba atakintu yigeze amarira abenegihugu bajya bo mu mihana 10 mu mongo 10 nivuga no kurwego rw'igihugu ntaco azomara ntatandukaniye n'abandi ihe nashaka ndamwibarize rero mbega niwobohe budasa nk'inama nshingamateka tugiye dutore mu minsi imbere nk'umushinga amateka azokora iki gitandukanye nabo bandi batangwa n'imigambwe batangwa bitoza ku giti cyabo muri make ngaha mu iyi system y'Uburundi bavuga ngo ni liste ferme mu bintu by'imigambwe mu kwitoza mu giti cy'umugambwe ya system niyo yonona igihugu kuko aho abatowe ntaco bamari abene gihugu ahubwo bakorera imigambwe yo yabashyize hejuru rero natubwire nabo nyene ico yo twomwitega ko azotandukana ko n'abandi nahazo bari uyigenga yego ndazi yuko amategeko asa nayagoye kuri bo kugira ngo umushinga amateka zo kwitoze ngo ufumenga utora umugambwe ko umugambwe niwo umenga urimo abantu benshi mugabo usabwa amajwi makeya ugeranije no wigenga none uwo Dieudonne batumarira iki n'iki yategekanya guhindura ugeranije n'ubuzima busa n'ubuzimbye mu gihugu wewe ikindi kintu ategutesha umutwe w'abene gihugu tumwiteze ko nk'umushinga amateka akabazo kanje na Yves Bwana munyesha makuru nako murakoze Bosco reka guha inyishu arafite inyishu z'ibintu amaze kurangura yego urakoze cyane ego niko mu Burundi mu Kirundi baravuga ngo hakwishima ushimwa n'abandi jewe nibaza yuko unda gutahura kuko kumbure nibwo bwa mbere unyumvise cyangwa utarunzi ariko novuga gusa kuri nyumba ku nzu 10 noba ngerageje kugabanya ku buryo butoyi bushoboka jewe mva mu ntara Muyinga muri commune Gasorwe ku musozi wa Kinama rero uravye ivyo nashoboye kurangura aho hantu mvuka sinonda kubidondagura uyu mwanya kumbure nzogera igihe cyo kubibamenyesha ndiko ndabamenyesha ivyo nifuza gushikiriza abarundi n'abarundikazi ariko birenze ivy'inzu 10 ariko sinaho gusa ni ku rwego rw'igihugu nibaza yuko wumvise ko naronse n'udushimwe dutandukanye kubw'ibikorwa amaze gukora ku rwego rw'igihugu rero umuntu yadukije ukaba ukoresha amarezo sosio gerondera kuri Facebook canke ahandi hose wandike Dieudonne Nahimana Foundation canke urabe site internet yitwa dns.bi ushobora ibikorwa umunsi ku munsi n'uyu munsi ndiko ndarangura rero niyo uzoheza ukavuga uti umuntu ari cyo yamaze cyangwa ashobora kumarira igihugu ariko ndazi yuko ntari umuntu yadukije cyangwa yaje gusa kugira ngo akore nk'iby'abandi cyumve ngene biba bisanzwe bimeze icyo uvuze uti mbega inama nshingamateka y'ubizo bitandukaniye ni hehe n'izindi nuko demokarasi ni nk'umwana avuka agakura hanyuma rero araca mu bihe byo kugenda aravura yagenda aragwa hasi nibaze ko demokarasi mu Burundi yatanguye mu mwaka wa 1993 twinjiyemo mu 1992 mu 1993 ubu iriko irafata agenda yaciye muri byinshi igenda icumbagira muri bicanke biriya rero nibaza kuko wabivuze abantu batanguye kumva bati byari bikwiye gukorwa gutya n'amashinga amateka si kugenda gusa guserukira umugambwe hanyuma iyo userukira umugambwe adugije ukuboko mwese mugaca muduza ni igihe cy'uko habaho ivyiyumviro guharira kubaza abashikiranganji kubabwira ibidakwiriye ko bakora rero nibaza yuko uko iminsi igenda kandi izere ko no mu migambwe bazotanga abantu bashobora kuja muri ubwo buryo bwo guharira no kuzana ibyiyumviro bishobora kugira ineza abarundi n'abarundikazi bose bitagira ineza gusa abashize ku ntonde mu migambwe yabo rero igihe nabafite n'amahirwe yo gushobora kuba muri iyo nama nshingamateka nibaza yuko ubumenyi ifise mu bijyanye n'iby'uburongozi nama nigisha hirya no hino bwogira ico buterere kugira ngo amategeko atorwamo n'amashingamateka agirira ikimazi abarundi bose rero nibaza yuko igihe nicagera cyo kwiyamamaza uzohura uzomenya
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gerard Ndagijimana muri aho Gerard muratwumva ndabumva muri hehe turi Bujumbura ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyiyumviro duga kwijambo yego bashaka kubaza yego iki kiganiro turiko murabona ko kijanye n'ibibazo vy'amatora ibibazo vy'amatora navyo abantu bama babiyaga ko rero turiko turabaza uwo mutumire mwatumiye ingene yiyumva ingene amatora ashobora kugenda neza akajamwo bose sinzi ko yoba bifitemo uruhara kuko icyo usanga hariho amategeko umengo agomba kwigiza inyuma bamwe ariko rero nk'uko mwavuze yuko azomushinga amateka yarakwiye kutubwira akabirya nyine akavuga akagashyira ahabona kugira ngo tumenye akabirya azobazanye cyangwa akarusho azobazanye kubera abandi benshi iyo bahejeje kubatora baca bagenda bakigira muri zirya ntebe ntibasubire kumenyekana cyangwa ngo basubire kugaruka mu banyagihugu ngo babayagishe bavugane nabo bamenye ibibagoye ibibazo byanjye byari ibyo mugire Kristo. Murakoze Gerard Nahimana. Nashaka kugushimira ko icyo kibazo ubwa mbere hoho nuko Jen haruhara nabifisemo mu bijanye n'ingene amatora azogenda neza canke ibitagenda neza ndumukandida mu bandi nagiriwe ibakwe yuko ivyo natanze byari bikwiye hanyuma nkemegwa n'amategeko yuko nshobora kwitoza ico ni cambere sindi mu batunganya amatora kubw'ivyo tuma twizera ko bazobikora neza aho bageza aho bamaze tumaze kubona bamaze kugerageza kutwereka yuko biriko biragenda neza naho tutazi n'ibikurikira byose ingene bizoba bitunganijwe ariko rero kandi kuri ico kibazo babajije je nibaza yuko akarusho kariho kuwigenga akambere nuko utora umuntu ushobora kumenya ukamubaza ukamutuma uza aho umusanga ushobora kumutuma ko gufite ikibazo akaza kukumviriza agishikana imbere canke agashobora kuguserukira no mu ntwaro iraho hantu dufate muri komine mu ntara akakubariza ikibazo kijanye n'agace usanzwe ubayemo rero nibaza ko wise akabirya nuko jewe mu gihe cozogera cyo kwiyamamaza muzoba muzi uburyo nibaza nzoronka baba bampemba mu nama nshingamateka niyemeje kubushira mu gushiraho ibiro by'abantu bakora amasaha 28 bitegura kwakira ivyifuzo n'ivyumviro bivuye ku bantu canke abarundi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo nihagera ico mbaza canke ashobora kubaserukira canke itegeko kanaka nshobore kuba numvise ivyiyumviro vyavuye muri abo bose bashoboye kushikira rero inguvu cane cane ziba zo gushira kumviriza abarundi n'abarundi kazi ivyifuzo bafise ku bijanye n'ibibazo bisa gucamo n'amashinga amateka ariko kandi no kuza gushika aho bari kuraba ivyifuzo bafise kubahuza ari nk'ibintu bashobora gutorera umuti mu mwanya mutoyi bagashobora kuronka umuntu ashobora kubahuza bakicara hamwe bakaganira rero nibaza ko bitandukanye cyane n'ingene abantu baba bazi ku ntonde kubera ko ico gihe ubuzo umuntu ubuzica umutuma icyo atashoboye urakivuga uti ntiyagishoboye mugabo wariwe ushobora kumushikira jewe rero hazoba hariho abantu bafite inimero ya telefone dukorana bambarira bati muri abantu bagutoye hari abantu bafite ikibazo imutambu hari abantu bafite ikibazo mw'isare kumbure wobabariza mutanteri cyangwa wabariza mu nama umushikiranganji kanaka ati ikibazo ko kitarotorega umuti ko amatara yacitse iminsi myinshi habaye ikibazo iki kumbure n'ikibazo cumvikana mugaha habuze ukibaza mbega ko amazi yacitse muri quartier bizomara iminsi ngahe umuntu akaronka umuntu ashobora gutanga inyishu mbega ko hari iki kibazo kanaka cagoye abantu c'umwavu bagomba kuza kumbure hariyo ubwato bwagize ingorane umuntu akagira umuntu abwira ashikiriza abantu amakuru nyayo batarinze kwibaza canke kuja mu saku ari bice biteza ingorane mu gihugu. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Thomas muraho muraho neza yego muri higa Thomas
ndi muri Malawi mu gisagara ca Blantyre. Ni vyiza cyane rwose murakurikira neza iradiyo Ijwi ry'Amerika cyane kabisa. Ni vyiza. Akandi kazina ninde Toma? Nitwa Thomas Bukeye. Bukeye duga kwijambo kibazo cy'imbiro. Ubwa mbere reka nshimire uwo mushinga ntahe ku cyumbiro yagize cyo gushaka kwitoza nk'uwigenga. Bwa kabiri ni nk'ubutumwa nashaka ko uzomutuma hamwe Imana yozomufasha ibyo ariko aranira akabishikako. Ni vyiza cyane rwose. Yego nibyo turazi uko abashinga amateka mu gihugu iwacu basanzwe bajaho n'akazi bakora. Rimwe na rimwe usanga birengagiza icyatumye baja mu n'amashinga amateka nk'abaserukira abanyagihugu, ahubwo ugasanga bashize imbere politike cyane gusumba abanyagihugu bagiye baserukira. Icyo twashaka gutuma uyu mushinga ntahe nuko hamwe yozoshika mu n'amashinga amateka Imana imufashije yozoharanira ku itegeko rigenga uko abantu benjira mu n'amashinga amateka cyane cyane abitoza ku giti cyabo bo byorosha gusumbya uko bimeze kugira ngo n'abandi bari inyuma bazoronke ayo mahirwe kugira ngo mu myaka iri imbere tuzobe dufise abashinga amateka benshi baje bitoza ku giti cyabo. Icyo ni cya mbere. Ikigira kabiri ni uko bozosaba muri leta bakagabanya uburusho abashinga amateka birunda ko n'abandi bategetsi kugira ngo abanyagihugu nabo batora koyoko, kuko turabona ko mu gihugu bidasanzwe bimeze neza cyane ku banyagihugu, hari ubukene hari n'ibindi. Hamwe nk'abashinga amateka bozohaguruka mu myaka iza bakavuga ati no burusho duhabwa ni bwinshi n'abandi bategetsi b'igihugu, reka tugerageze turabe ko ahantu twogabanya twese turabarundi kugira ngo iby'igihugu bidushikire twese kiba ari ikintu cyiza. Icyo nashaka gushikiriza ni ubumenga cyari icyo murakoze. Muri ko muvuga uburusho muvuga agashahara? Agashahara najya andi maprime bihereza bijya byose abashinga amateka baronka muri rusange, kuko bari bagira ko ari abandi banyagihugu nabo barabatoye kandi baba bafite amikoro make. Murakoze Bukeye Toma. Reka mushikana hehe na Imana Dieudonné guhinyisha kuri ivyo bibazo. Toma urakoze cyane ku bibazo byiza ubajije n'intererano, kandi ndamukiriza abantu ba Blantyre muri Malawi. Narashoboye kuza kuramutsa kumbure we ntitwahuye ariko nahuye n'abarundi batari bake, nabonye ari ahantu hari abarundi benshi. Nizere yuko akaryo kashoboke nzosubira kuza kuramutsa abantu abarundi bari hiyo muri Malawi. Rero ku bijyanye n'ivyo bishikirije wamengo warasomye imigambi yacu dufise. Urumva urinze ubona ingene bitugora kuza kwitoza birinze gusaba ibice 40% kiza mu bintu vya mbere vyihutirwa vyo kugerageza gusaba yuko vyohinduka, kuko icyatumye bishigwaho umuntu ashobora kucikeka, ariko nibaza yuko kitobera intambamyi abandi barundi bashaka kwitoza nk'abigenga, kuko igihe tworonka abatari bake bigenga tuvuze ko imigambi ariyo cireka kujamwo byotuma kumbure bifasha kugira ngo ntihabeho gusa guharanira ibyicaro canke kuza guharira gusa ibijyanye n'ivya politike, cyane cyane ku migambi itumvikana ko twaba tubona habaho guhangana cyane cyane. Icya kabiri uvuze ku bijyanye n'ivyo by'uburusho, ico nibaza ko ari kimwe mu bindi bintu bihambaye cyane biri mu vyifuzo vyacu no kuraba ingene kwiyumvira yuko abantu bari mu nzego z'uburongozi bw'igihugu biyumvira neza yaba batoye gusumba kwiyumvira gusa ibyo bo bakeneye. Rero ibyo urabibona yuko hari igihe naho karorero babwira usanga ni byiza nk'umushinga amateka arashobora kuronka icyo twokwita nka exoneration ku bintu abaguze kugira ngo ntende kuriha amakori. Muga hari igihe usanga haciye habaho no kurenza urugero, abantu bakabikoresha mu kurenza urugero, basanga ibintu bitumye n'amakori yinjira ngo aze gufasha ibindi bibazo igihugu gifise. Nk'uko tuba turabona muri kino gihe ariko bashiramo ingufu mu bijyanye n'ingene amakori atangwa, ariko ugasanga kumbura umuntu kubera ko gusa ari muri ico kibanza ntashobora gutanga amakori kandi arafise uburyo gusumba ubundi muntu akora ubuzi buto buto. Rero ivyo sinonda kubigarukako, ariko nintagera igihe cyo kwiyamamaza uzovyumva yuko tubishimikira ko yuko abaguharira yuko ibijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa buteza kugabanganwa n'abantu bose bashoboka, bigafasha ineza y'abarundi bose, kuko uyu munsi nibaza ko abarundi nka 20% ariko usanga bakoresha nk'ubutunzi 80% bw'igihugu, abandi ugasanga 80% n'abakoresha 20% gusa mu bijyanye n'imigambi yo kwiteza imbere. Rero
namwe ndabivuga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nta gihinduka n'uyu munsi. Uburundi ni igihugu gishobora gutera imbere mu mwanya muto, gishobora gushika aho abantu bose baroranirwa kubera ko Imana yaduhaye ubutunzi bwinshi, ariko ikibazo kiba gihagaze ingene ubutunzi butunganywa. Niyo uravye budget y'igihugu yonyine ingene yubatse ari gibona ko ari tuntu twinshi tugihaze, kandi ivyo nibaza yuko atari n'ubwa mbere tubivuze, nibaza ko arizo bari mu nterano zotanga mu bijanye n'ivy'uburongozi bw'igihugu. Murakoze, reka duhe kandi ijambo, ndabona akanya kariko karatujana, duhe ijambo Nshimirimana. Muraho Nshimirimana? Murihega Nshimirimana? Ndi mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Muri Afurika y'Epfo, duga kwijambo ikibazo cy'imviro. Ni cyumviro ndagomba guterera. Nabonye mwari mwatangaje ku ntangamara muvuga ko aremeza kuganira ku bijanye n'ingene amatora agiye kuba mu Burundi. Nagomba gutera intege uyu muvandimwe agomba gufata akanya ko kwiyamamaza, kabaye iyindi nshuro ya kabiri. Nagerageze kabisa ndamuhaye kuraje, kuko mu Burundi hari ibibazo byinshi, uretse n'ibibazo by'ubutunzi na politike ihari. Ni politike iteye isoni rwose ku buryo igihugu kitera gisubira inyuma bivanye na politike ikorwa nabi, bigatuma igihugu gitera gisubira inyuma, bigatuma abenegihugu batera bikuramwo uburongozi babyumvamo nabi. Kuri ubwo ndamuteye intege, nabandanye kabisa, ashishikare, Imana imworohereze kumbure ashike ku ntego. Ariko gusa inkamba mwimbona azohava agira ni ibijanye n'umugwi wa seni utegura amatora, kuko seni niyo y'umugambwe CNDD-FDD sinizeye rwose ko hari ikizovamwo mu matora, kuko baragerageza uburyo bwose seni bakayibwira ingene iza gukora, ku buryo ibiharuro babikora bayihagaze hejuru, bigatuma ivyari vyatowe atari vyo bitangaza. Ndabumva duga kwijambo Sozera. Rero mu ndamake novuga yuko hatabanje gukosorwa ibijanye na seni ngo bahe ubwigenge abiyamamaza bose, agatogwasa baramukumiriye mbere yari yatsinze amatora mu 2020, amajwi barayatwara. Nico gituma n'ubu nta cizere notanga kuba agiye kwiyamamaza, kuko barakumiriye abari bashobora kuronka amajwi ngo batware igihugu. Mu ndamake nivyo vyiyumviro nagomba guterera. Murakoze Nshimirimana. Mushiyantahe Nahimana Dieudonné, Nshimirimana asa n'utizeye ukuntu amatora atunganya mu Burundi. Nibaza ko umuntu wese mu buzima kugira ngo ashobore gushika kure atuza kubaho afite ivyizigiro vya kazoza, atabaho gusa imisi yose ahagarara kuba vyarabaye muri kahise canke insiguro ashobora kubiha. Rero sinoja ngango nje mu vyo kwiyamamaza, ariko ndiyumvira ngo amatora azoyiba canke se nikorera umugambi kubutegetsi gusa canke iki. Ivyo umwe wese arashobora kubivuga bivanye n'aho abahagaze, ariko arabona canke ibintu vyamaze kuba ugaheza ukabivuga uti nabibonye gutya. Ariko uyu munsi reka tugumane ivyizigiro yuko bizoba biriko bigenda neza, kandi ko uko iminsi igenda canke ibikorwa bimwe bizogenda ko se nizohagarara mu kuri kugira ngo uko bizoba vyagenze abariko bavyubahiriza, kuko ni umugwi mushasha si wari uriho mu mwaka wa 2020. Reka twigire ivyizigiro yuko uzoshobora guhagarara ugakora bikagenda neza. Rero nibaza yuko tutuhagara kuri kahise, reka tutegure kazoza, twizere ko bizogenda neza. Ntitworangiza ikiganiro Mushiyantahe Dieudonné Nahimana tutavuze cyane uburongozi mwamye muvuga, ubuhinga mwama muriko muratanga, amatwa dusubira ejo bundi mwaronse agashimwe no mu rupapuro rw'umutsindo mu mashure mwahuriyeho n'abandi banyapolitiki b'abanyafrika bakomeye. Mugira ico mutubwiye kuri ako gashimwe? Ego, ibi bintu bijanye n'ivy'uburongozi si ibintu naho umuntu aba afise ingabire yo kuba umurongozi akaba arabikoze mu buryo busanzwe, ariko birasaba ubumenyi, kuko kimwe mu bintu bituma ibihugu vyinshi muri Afurika bisanga ibijanye n'ivy'uburongozi cane cane ivyo turavuga vya leadership itagenda neza, nuko usanga hatabaho kungura ubumenyi kugira ngo umuntu yige uburyo bwiza bwo kwikora. Rero je nguma niga namwe ndabikora kuva kera, n'ubu rero dufise ubuhinga ngurukana bumenyi hoho biroroshe gushobora gukurikira ivyigwa uri mu Burundi ukavyiga biva mu mashuri atandukanye. Ubu rero nariko narimaze igihe
ndiko ndiga ivyigwa muri institute yitwa Pan African Leadership Institute, ikaba ikorana na Universite ya Accra muri Ghana, mugabo kandi abigisha bakaba bava mu bihugu bitandukanye byo kw'isi. Aho rero nakurikiye icigwa c'uburongozi mu vya politike canke bita political leadership professional course, uri kurigishwa n'abantu b'abaprofeseri babiminuje ariko kandi banabikora mu bice itandukanye y'isi. Rero nizi ico cigwa carimo cane cane ibijanye n'ivy'uburongozi bwa politike, ibijanye n'ivyo kuba abantu babizigirwa mu bijanye n'ivy'uburongozi, ibijanye n'ivya demokrasi, ingene amaprincipe nyamukuru ya demokrasi, ibijanye n'ingene abantu bagira peace building canke ivyo gutuma abantu bashobora kubaka amahoro arama mu bihugu, negociation, ingene abantu bahuza abantu bariko bari mu matati byinshi, harimo ibintu byinshi bitandukanye, amakuru atandukanye. Rero byabaye byiza, nashoboye gukora ibibazo ndabitora. Rero muri uku kwezi guheze twarongeye impapuro z'umutsinda muri Universite ya Accra muri Ghana, turi kumwe n'abandi bavuye mu bihugu bishika n'ibaza 38 bariko bariga kandi basanzwe bafise ivyo basanzwe barongoye. Cyabaye ikintu ciza cane cane mu guhabwa urupapuro rw'umutsindo, nabaye nashikirijwe n'umukobwa wahoze urongoye igihugu ca Ghana, akaba ariwe yaharaniye intahe kwikukira, umukobwa wa Kwame Nkrumah. Yavuze ijambo rihambaye cane ariko yasubira kutwibutsa bari abantu baharaniye intahe yo kwikukira muri kahise, indoto bari bafise Afrika yunze ubumwe, mu gihe turiko turabona yuko ibihugu byinshi muri Afrika bitumvikana gucanamwo. Rero byaba ari ibintu bitanga ivyizigiro cane, ariko kandi sinahejeje n'ubundi abandanya kwiga, hari abandi makuru ndiko ndiga mu bijanye n'ivy'uburongozi, kugira ngo umuntu ntapfe gukora ibintu gusa uko avyumva, ariko abikora abifitiye ubumenyi, abifitiye n'impamyabushobozi. Ni vyiza cane rwose. Turabona n'ubutumwa muri kurashikirizwa n'abanywanyi bacu batari bake kuri Facebook. Jix Gix we yagize ati uyo mushinga amateka ijwi ryanje ararifise ritagabanije, uyo n'intwari arashoboye n'ivyo amaze gukora bizomuvugira. Vianney JJM W nawe ati ni vyiza kuba atanyuze mu mugambwe kuko hariho imigambwe idakora neza. Ayo ni amwe mu majambo ariko arashikirizwa kuri Facebook n'abanywanyi bacu b'iradiyo ijwi ry'Amerika. Mu gusozera mu kanya gatoyi, Dieudonné Nahimana, ndashaka mutubwire, mwarigize guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ariko ntivyagenze neza, murashaka kutubwira ikintu icigwa mwahakuye mu kanya gato, umunota umwe? Icigwa twahakuye nuko bwa mbere hoho abarundi n'abarundikazi bageze mu gihe c'uko bifuza kumenya imigambi abantu bafitiye, batagicara kujana n'ibishobisho. Ikintu ca mbere kiryoshe mu mwaka wa 2020 narabonye yuko ibintu vy'amacakubiri y'amoko y'intara vyagabanutse cyane mu gihugu. Kumbure ntivyaheze ijana kwijana ariko vyaragabanutse cyane. Rero byatanze icizere yuko bizogera igihe bigatakaza uburemere byaba bifise muri kahise. Ikindi cigwa nuko vyampaye akaryo gushobora kuzunguruka igihugu cose, nkashobora kubona yuko ari ibibazo ntarinzi ko biriho. Ugasanga iyo turiko turavuga ingene igihugu kimeze, kenshi dukunda kurabira aho duhagaze gusa, mu gisagara ca Bujumbura, mu bisagara bitandukanye, kubona yuko hariho ibintu bimwe bimwe ngenderwa ko bikwiye gutorerwa umuti kugira ngo abarundi bashobore gutera imbere mu mwanya mutoyi. Rero icigwa nuko bwa mbere ho vyampaye icizere yuko Burundi buzoshobora kuva mu ngorane twamaze imyaka myinshi, kandi inyishu zigashobora gutorwa, abantu bagashobora gutera imbere mu mwanya mutoyi. Abarundi rero baracafise umutima wo kwifuza kubana mu bumwe, mu rukundo, kugira ngo bashobore ubumwe, urukundo niyo nkingi y'amahoro mu
nshuti bakunzi bacu, ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA, aho uza kuhasanga ico bita link mu congereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika.